Bonsoir, bonsoir. Mwebwe mwese mubandanya munkurikirana. N'umwanya mwiza wo tubandanye twigishanya buri munsi no kwigishanya. Hahirwa rero umuntu akurikirana inyigisho. Umwuga wa trading udusaba kwiga. Hariho abantu bo kumubwira kwiga avuga ati je narize amashuri nararushe ubu nsubitsa kwiga. Ariko no mu buzima tuguma twiga kugira tubandanye twiteza imbere neza bidusaba kwiga basha. Ariko ntidusaba kwiga dusubize inyuma utamenye aha naho ushobora gushika harya. Oya, wiga bukebuke kandi turigishanya. N'umunsi tuba turabire hamwe kwinterpreta strategie. Abantu benshi ashobora kwemeta strategie mu isoko ya crypto ugasanga ntabitaho ibyo ari byo. Nabona ati mbega inyungu nazirose sinazirose, mbega ninjiye ku biciro ibihe, nja kuronka inyungu ryari, ibintu nk'ibyo. Kandi kugira mu mutwe bize neza uba ukeneye kumenya ikintu cyose kijyanye n'intango. Nuko tujye rero kuri application turabiramo ni Royal Q. Iyo turabiramo strategie murabizi yuko wowe warayihuje na échangeur yawe, haba hasigaye yuko utuma yahobo mu isoko ni monitoring market ku bwawe kuri strategie wakoze. Twinterprete rero strategie twigishanye. Sawa, ninjiye muri Royal Q ndashika ngaha mubona. Sawa, aha ni kuri home, nibaze ko bose bahatahura. Home igizwe n'ibimubona, okay, igizwe n'ibimubona byose. Aha n'ama crypto, ariko Royal Q nta soko ya crypto ifise. Ama crypto ari muri Binance. Murabona ko ngaha ihujwe na Binance, nk'uko nshobora kuyihuza n'indi échangeur. Benshi niba baramenya ahantu ushobora guhuza Royal Q n'ama échangeur yose mfise, mu gihe yose ari verified, afise ama account yayo cyangwa ifise mutahe kugira Royal Q ihakorere hose, byose birashoboka. Hanyuma iyo nayihuje na HTX, ntizo kwanda gutonda ngaha muri HTX, akaba ariyo HTX iza ngaha. Nimba Royal Q yanje ihujwe na Bybit, icyada muri Bybit ngaha kugira nje nyine muri cadre ya Bybit na Royal Q amatahura. Ariko aje ihujwe na Binance cyashonda mwaka murakona mwese ndagafyonzemo cinza ngaha kuri Binance afyondako. Okay, nkatamba rero muri cadre ya Royal Q na Binance. Okay, hanyuma ni byiza ko umuntu agitanguye ataza kumenya les parties composantes ya Royal Q kugira amenye ati aha ndahinjira ngiye kuraba iki, aha ndahabonera iki, nyine amenye kumanipira ino application. Okay, ana ngaha turi kuri home, urabona ino bar yo hejuru yani yose imisirikira murabona. Okay, ama notification n'ibindi. Okay, nje ngaha rero ngaha API binding mwumva ko ari ahantu habera binding. Nimba ngomba guhuza Royal Q n'échangeur kanaka nca ngaha. Okay, niho nca. Murabona Royal Q yanje ihujwe na Binance igahuzwa na OKX. Okay, izi nizo Royal Q yanje ihujijwe. Ni ukuvuga ushobora kugomba kwihuza na HTX, urahahuza izi zose ukazihuza nta kibazo. Mugabo umenye yuko ugiye muri API binding usangayo aho Royal Q n'ama échangeur bishobora guhurira. Okay, tugiye ngaha muri profit details. Okay, aha ntabwo tubonera amanyungu tuko turaronka. Aha muca muhabona nimba uno munsi rero 6 imaze kwinjiza 7 USDT. Nimba halo 5 ejo ninjija ya. Okay, ro 4 ninjija ya. Ukunyene agenda ariyafisha uko agenda araza. Sivyo? Amusha mubona. Muga amafaranga tubona ngaha yagiye arinjira ngaha, ntibisiga ko tuyasanga muri Royal Q.
oya ni affichage rero kitwereka amafaranga yarungitse muri échangeur. Iyo urungika amafaranga rero ni handi zana dukata ya magazi fees tuvuga ati amagazi fees yo muri Royal Q, amagazi fees umvise amagazi fees uvuga iyo urungitse n'amafaranga muri Binance umva aha ni crypto kanaka iba yakoze nk'akarorero ngaha iyi ni coin yitwa ZRX, okay, ya ana ko yakure muri Binance kamene wana ko ari order muri Binance mayibonye nuvuga rero ikintu bwikurakora ikorera muri Binance ikorera muri soko ya Binance aho hose yakure muri Binance aho hose yakure muri Binance aho hose yakure muri Binance, okay, aho hose niko yakure muri Binance, okay. Hanyuma few wana aya ma 0,4 0,4 aya nayo iba yankase yakata ryari yakata muri ya magazi fees dusiga muri Royal Q kunda kwabwira tuti iyo uguze robo 70 nizo kwigura izindi n'amagazi fees dusiga nka 10 canka yandi arenga canka imusi yayo kugira izira katamwo irose inyungu irakata sawa amashaka kwataho ndibaza amatahoye, okay. Izi nyungu rero zabonetse aha bakashaka kwa detail ya coin yagira bikora kandi hari muri future, okay, Binance muribona rero kire nta amafaranga rero ni impamvu tutahura yuko amafaranga ari muri Binance kuko bo bamaze kuyihuza ubibonera muri Royal Q ntasanga muri Royal Q amafaranga arangura muri Binance agiye rero Royal Q transfer automatique amafaranga kibonetse transfera ntiyabika muri wallet yayo n'amafaranga y'iwacu y'umutahe ajamwo canke inyungu oya nta naho bihurira. Wallet ya Royal Q nta bihurira no kuvuga ihejeje kudandaza irose inyungu iki transfer automatiquement ikikena rero y'amagazi fees igendera rotira amafaranga de transfer au fait amatahura, okay. Tuze rero ngaha kuri reward details, okay. Aha ni handi tubonera amakomisiyo tugera turaronka buri munsi ku bantu bakora marketing. Nimbura umuntu utanga makuru urabihemberwa Binance abiguhembera muri Royal Q, okay. Amaze ku munsi nakoze araza sivyo nakoze amafaranga araza kubera sanzwe ndumu kozi wa Binance na Royal Q, okay, kandi yangaje nabihaye umwanya, okay. Dusubire inyuma ngaha tuje kuraba kandi nibagiye aya ma reward ashyize ngaha muri asset kugira ashobore kuyarotira ashyize ngaha yo yaza ngaha ashobora kuyarotira byoroshe aha muri asset niho hari rero intoze niho hari wallet ya Royal Q aho ashobora kuza amakomisiyo nimba sanzwe mento n'umuntu afasha abandi no kuvuga barampaye grade ndabihemberwa navyo nyene ndabihemberwa murabona ndahemberwa yabari musi yanje byinshi nyene yuko bakora ndahemberwa ivyinjiye buri munsi murabona biratandukanye byose rero yose aza ngaha muri asset kugira nshobore kuyarutira umwe wose nshakiye ndarutira ka kibazo ngoma nkayajya nkayaho muvunje akampa cyangwa nawe nka transfer muri échangeur kugira nongereze umutahe, okay. Dusubire inyuma ngaha tuze ngaha muri invite friends aha niho tuca mu kuronka riye d'invitation ku bantu hino batanga amakuru babwira abandi gukoresha Royal Q muri trading kandi si bibi gutanga amakuru. Royal Q ni robo nziza cyane niyo yambere tanga kubaho ikora trading kandi itari automatize sivyo si yindi itanga inyungu z'umurenge yaje itanga inyungu yihaye nyene ni wowe uyikoresha ni ukora trading hamwe gucungira yoyo isoko kugira hajya umwanya utahari yakubera tout simplement nta kindi kora nta nyungu iguha nta mahe gutwara nta namera yawe uyiha nuvuga ikora ivyo yitumye ikora monitoring tout simplement. Niyo mpamvu ari robo original ntihindagurika nta mapromo stanga sisikamo fait okay. Nukuva rero invitation yawe niyi canke invitation code niyi ugomba kwinjiza umuntu ucucisha ngaho, okay. Tuze rero ngaha muri user guide tuhasanga iki tuhasanga inyigisho zukunshaka gukoresha Royal Q ushaka kuba udafite mentor ushaka kuba winjiye ahantu atamuntu ufite kubwita bashaka kuzarondera inyigisho ngaha sawa, okay. Tuze ngaha kuri menta haba hari abamento abantu bakorera Royal Q
buri munsi batanga impo ku bandi n'abantu benshi ntanaboheza na jewe ucumbona ngaha kuri Emeline ucumbona ni benshi n'ibihumbi ntibahera okay kwisi yose okay ubu rero bivaye n'uwo muri kumwe muri team ushuze kamwemeza kugira babone yuko ufise gukurikirana okay gacabwira ratungaha turabe handi turabe muri mowa hariho tuntu tundi ntibikenewe cyane okay ikindi ukwiye kumenya ni support na future no kuvuga muri trading dukorera ku bintu bibiri support na future niba ariko ndakora sinya ndiko ntumarobo muri sport ninjira ngaha ku sport mbona ko nashinze ngaha ku sport nkaca ndayituma aya n'amakipto ari muri Binance nkabonera muri Royal Q nkaca ndayituma robo kaja kubikora nkuko nshatse nkavuga umutaye cyo gukoresha nyene mu mutaye hisiro bikoresha ni coin ni Binance yatribuye ko umutaye wawe uri muri Binance deja muri Royal nta mutaye wawe ushiramo nuvuga rero Binance cyatribuye umutaye kanaka kuri ya coin ive n'umutaye washatse hama tukuma gukora muri future naho tukwera ngaha mazi ko future dukoresha cyane kubera ko future nahiso kwibikira koroka turonka inyungu muga muri sport uronka inyungu biko biraduka gusa umva isoko nayo ya kento iduka gake raporo yo kumanuka bana ko ngaha ikire imanukira no kwamaruce gusa isoko yakitira imanuka gose no kuvuga amahera ikaboneka muri short kandi isoko yakito buri munsi iramanuka niyo mpamvu buri munsi turonka inyungu muri manager naho kiriyo ugomba kuja kwa register amakrypto akarero amakrypto bana nkiyanditse ko monitoring kirazira kwikora ko ibiri mu kuva ku isoko rero kiraduha amakuru sawa no kuvuga Binance biri mu kwikora ku isoko naho rero hari gihe hari amakrypto yagiye register muri Binance cyangwa mashasha yinjiye muri Binance bisaba ko rero nayo uyaregisteramo kugira yasome yabone ushobora muri sport hamugeza ngaha kuri all mugira zihashona kuri all hamugeza ngaha kuri add ukaja no muri future nyine kuzaregisteramo ugafyonda kuri all no kuri add uheje kuzongeramo sawa okay hanyuma rero ikibanya mu kucu no munsi ndico ngaha muri strategy okay muri strategy turi hamwe muri strategy na hantu ubonera état d'avancement ya crypto wakoze nimba iyo coin iri mu nyungu cyangwa itarashika mu nyungu nimba ikirindiriye kugaruka nimba yifashe uku ibiciro winjiriye ko kira kitu cyose kibonera ngaha muri strategy rapport ya coin wakoze iri mu isoko strategy ni iki strategy ni parametrage wakoze watumye robo iyi coin yitwa uku ushirako amahera ya naya Binance uje kushirako amahera ya naya mutaho ufise robo wonyine ko inigeze ku nyungu izi ushuzinzi cuyirungika niba ucurungika izo nyungu niba babona izo nyungu zibandanje zija kari nyinshi ukabona ko nibandanije za mu nyungu nizo nyungu nyinshi cyo kuzinzanira we robo ubonye ko inigeze hanaha ucuseringa utahana izo nyungu we robo niba babona ko inigeze ucusubira ugure usubirangure kandi izindi pièce ziya coin ushaka kumutaho n'uyu wero bukuno no kuvuga ivyigwa ni wowe wabikoze hanyuma robo gacu yituma pour interpréter canke ay monitoring ikubereho wundi ho ni ukora trading kuko niba wize coin nugira analyse n'umenya strategy ukoresha ni umenye umutaho ushirako kandi nta nyungu zizana ziza kubera wakoze watumye robo mu isoko murumva yuko murumva logique iyi strategy yacu okay ya robo rero umutaye mbona USDT 11 n'amafaranga ari kuri balance ya future ariko nkorera muri future mu ncamake sawa niko ndakorera muri sport nshonda muraka twashonzemo kimbona sport ndashaka cyane kuri sport kanemeza ngaha kuri confirma nkaja muri sport okay hanyuma mugo no mwaye dukorera muri future nukuvuga yuko urakora kubera bikorera henshi ushira kunaho rero uko mve muri sport rero cinza ngaha nkafyonda ngaha nkaza ngaha muri future sivyo nkemeza ngaha kuri confirm cimbare hako ndi muri future
nuvuga iyo coin mubonye yafisha rouge nkuko ibikirindiriye kuzana inyungu ntibirazironka kandi robo igumira ivyo naho wowe mukisinzirira ego aha rero turabe ngaha rero iyi ni aha turi muri future trading turi muri Binance na Royal Q okay iyi coin twa ZRX sawa hanyuma iyi coin ZRX aka kantu mbona kanwa ni symbole yayo ushobora no kuraba aka ukavuga uti iyi coin yitwa ZRX nk'akarorero abantu atariga kuri muri coin market cap hariho ubwoko bw'amakirito bwose ku isi yabayeho okay idufasha kuzimenya kamenya ukabona inda z'amakirito yavutse uyu munsi yavutse ryari ifise imitahe ingana gute mu isoko ya kirito mbega irizewe mbega ntiyizewe mbega yubakiye kuri rezo yihe mbega iyi zisumbasumbana gute iyo umaze kumenya amakirito ugenda uramenya byinshi ahaporo izo kirito uvuga nzokurikira n'ikirito ni kuko ziri stable zigenda buke hanyuma izi kirito zirimwe ama risque zifite kuba bivanye n'amablock abaziriko zirimwe ama risque bigatuma umenya nokora iyihe noreka iyihe analyse zihera ku bintu buto nimpamvu twasaba kwiga régulièrement hanyuma ZRX USDT ibi bya peto ari byose mubona ibintu bikukange bisigwa USDT bisigura yuko ariko ini dukoresha muri ma USDT no kuvuga nimba ndiko ndakora umutaye wanje nayiguze mu ma USDT murabona yuko aha ari ama USDT okay hanyuma hunning bisigura ko anakwanditse ngo hunning ngo one bisigura ko hariyo strategy imwe hariyo coin imwe iri mu isoko niyo mpamvu ari one hama stopped hariyo 0 bisigura yuko ta coin yanje iri stoppe ndaja kwabwira nigere mu stop okay hanyuma iyi coin yanje 0,1029 ibi ni biciro $1 iyi coin iri kiragurwa ku isoko maze ko ushaka kuvuga Bitcoin igeze ku biciro ibi kuko ama crypto n'amafaranga nkwana buhanga agurwa mu $, okay hanyuma iyi moins 2,28% n'urugero ibigezeko mu gukoroka en pourcentage okay hanyuma aga fresh kerekana yuko bikagira movement zo kuduga no karaba hejuru kanabona ko sana vert byekana kwikakara movement yo kuduga naho nkabonye ibicisa na rouge bigize movement yo kumanuka maze ko crypto answa ubwayo mu twirabe ngaha nyene yifashe ubwayo yuko isange igizo na movement kuduga no kumanuka abana nk'akarorero nka iyo yafije akantu ka verte byekana yuko iduze yafije akantu ka rouge byekana ko imanutse sawa ana nk'ubu iri kyaduga ana yavuye ino kuri 0,969 iri kwiraduga boneka yegeza kugira gusa kumanuka crypto igizwe na movement abiri kuduga no kumanuka nje bigize kuduga no kumanuka iyo rero ubonye ngaha iyo nyingaha ikiri muri ibi iri mu maruje mwibi bisigwa yuko twayikoze ngo ije kuzana inyungu biko bigenda ukuntu ibeke sase contraire y'ibyo twagize ni mpamvu bibera amaruje yige sanse nkiye twayeoriansemo iri kwiri mu nyungu ariko ibintu bikubwiye ko robo ibigucungiye wowe umucunze mbege no coin za mu nyungu ryari mbege inyungu iza kuzana ryari robo rero kishigucungiye kugira zino nyungu itararonka inyungu ne yazironka ishikuzanira ikurungikira muri Binance yawe aha rero ngaha ubonye kajambo short gasigura yuko wayikutumye muri short ni iki muri future short ni kumanuka gukora coin yikwakoroka kugira ukigendera ko kuje kuronka inyungu nababwiye yuko gukoroka ari cyo cyambere kiri meilleur gusumba long ni sens contraire ya short long ni gutuma robo ije kuzana inyungu bikorera duga ariko si kenshi biduga nimumva kenshi duprefera la short long twayikora hari no kwisoko kiraduka cyane nyene biriho markable hanyuma bikoreze naho nyene ukaba hafi kugira ntije guhafi ikoroka utararonka inyungu kugira inyungu zose bamaze kuronka ugire icyo bita scalping sell manuel inyungu zinjire muri Binance yawe
hanyuma aba atakoyini kiri mu isoko kandi crypto yamaze gukoroka nawe utari bwaronka inyungu kandi wakoze ngo uje ku nyungu biraduka. Okay, usanga bigutebeje kuronka inyungu. Niyo mpamvu dukoresha kenshi short kuko nahanga ije gutebereje kugaruka mu mwanya muto niteba cyane. Hama one shot gisigura iki? Watumye robo ije gukora iheje ku nyungu shigaruka. Twavanye ko kirazira gushira coin muri cycle muri future si byiza kubera isoko ya broker n'abantu baba baraguze amakirito kera afite imiteme minini. Iyo uka trading rero coin yaguze uca uko trading irawe ni kuvuga muracunganwa ashaka guhombesha ashaka amakondition kanaka. Niyo mpamvu rero kizira nawe uca wicungera kuri cycle kuko usanzwe uziko iyo condition ishizemo ashaka kuguhombesha. Okay, hanyuma huru ya house mode ni mode y'umuntu yakoze inshuro imwe gushaka ku nshuro zine, gutuma robo inshuro nyinshi kuri coin imwe akavuga uti nk'akantu ufite nk'uteye nka $1000 robo yanje kuri coin ushireko so mutahe. Hanyuma uko coin igenda iradropinga imanuka canke iduga robo igende iragurira yakoresha amahera make. Okay, bashavuga uti ku nshuro ya mbere ikoreshe $200 200, ku nshuro ya kabiri $300, ku nshuro ya gatatu $100, ku nshuro ya kane $100 naya. Ni ukuvuga robo ishigendera bikora. Ni ukuvuga iwe house mode niyo ku muntu yakoze ku nshuro imwe gushaka ku nshuro zine, kandi twavanye yuko muri future sivyo ko inshuro nyinshi imwe yakwiye canke zibiri. Naho handitse ngo margin call on si vyiza kuko imagine call on yerekana yuko nayitumye inshuro nyinshi, ariko siko nabikoze. Naho vya vyose ni error, sinavyiza kwishiramwo. Ikwiye kuba ari margin call off. Si vyiza gutuma inshuro nyinshi, ni vyiza gutuma inshuro imwe warengeje zibe zibiri muri future kugira ntikwegereze guhomba mu isoko ya future. Naho royo kibihari royo kirahari kugiturinde uruhombo mugabo nawe hari ibintu utabikoze robo idakora ko royo pyu ni uyibyira ivyikora ibitayibwiye ngo ntavyikora. Bagumijeho ibi ntibiraba ikirayo kutayibwiye none ntashibikora. Position amount USDT bisigura umutahe nasizeko. Iyi coin yanje iri ku mutahe wa $76.3. Okay, ibi yatahuritse amfamataho ubonye analyze P and L ibisigura profit and loss USDT bisigura ngaha inyungu itaremezwa cyangwa uruhombo rutaremezwa. Nuvuga aha n'uruhombo rutaremezwa kuko ntigwemezwa kubera harimo royo kije kuturinda uruhombo. Mwabonye ya coin ariko ikirasubira kumanuka nzo yari ngaha seti n'ibindi ikwagira ntikwa devia igaruka royo kingayiga micunze inyungu zibonetse isoko. Okay, shizane za nyungu cyo yiviranye natama kunisha zo office na telefone aba yazimye royo kigumikora. Okay, ariko se kutuwa kandi gumigira muvema nababwira royo cyo igumicunze ariko sawa. Hanyuma rero aha mwese $7.07 n'amadolari amaze kuba ariko aramanuka ahomba sawa. Hanyuma aha mwese 5.59 ni un pourcentage uruhombo ngezemwo, ariko uruhombo nabwiye ko rutemejwe ni movema ko nibikora kugira ishike ku nyungu zanje mba nkeneye. Hama robo ishiza kuzirungika. Hama average price USDT aha ibisigura igiciro ninjiriyeko. Nimba nawe no crypto bigatuma igeze muri ibici muri uruhombo ngaha hari ahantu iruharura yisunga rero ninjiriye jewe mugihe nayitumye ibiciro ninjiriyeko. Ninjire kuri 0.09 niyo robo yanje yaranguriye. Maze kurangura coin shibandanya kuduga ko kumanuka kuko je nakoze short cyo kunyuga kubera manuka hakiduga. Ni mpamvu ndi ngaha mu ruhombo. Ubu ni ikitera imanuka mba ndi mu nyungu mba ndi muri profit. Nk'akarorero bana coin yanje nayiranguye iri kuri 0.0971 sivyo. Ubu naho igeze kuri 0.1025 mwana ko yaduze. Bana hari 0 ngaha hari 1 naho yaduze. Ni mpamvu ucubona ibi sawa. Hama position quantity ZRX ni ama pièce naguze bivaye no mutaye wanje nasizemwo narose ama pièce mitwasa pièce imwe umva igurwa 0.1097 mugana iguze pièce imwe igurwa ya
okay ubu rero nanje naguze ama pièce avara $20 niyo mpamvu naronse ama pièce 1300 biratahuritse ngaha sawa nuvuga rero strategie rero kuba interpreta kugira mu bimenye byose mubona ngaha hanyuma une fois ngiye kuryama une fois numva ndushe vizitiro kambana coin yanje kiri mu itazana mu nyungu nkandi mu isoko ya future trading ndashaka kuca ndayistopa kugira ntije guhava bishitse nk'iyi cyo ndayikunda yiziko nta kurya gushika nta kure ija gushika ariko hari uducoin nk'aba bandi bakora amacoin batamenyereye apfuye kubona basangira ashoboye kumuhombesha tusiga rero yikuye ngaha muri strategy aho bari kuraninga mu isoko uyikure mu strategy he kuraninga sivyo irihe kuba biza kuguhombesha yego n'inyungu ntiza kuzizana kubera wayihagaritse mugabo akiguhombesha uzofa muri uyisubiza muri running muri strategy ejo mvuga aha bashaka gustopa ikajanga muri stop kugira ntibavuga guhomba kubera ko ubona ku isoko iri kuyatera igirane ija muri sose contraire ibyo washatse nk'akarero dufate turabe ngaha ufunze ngaha kugira ubone ibiciro bakwandikira yuko ibiciro by'iyo coin ntiyabigera ko uhomba nk'akarero dushande ngaha turabe okay shana ngaha muri I understand ucuza ubrise buke kumanuka nkuko umanuka uze ngaha bana liquidation price 0,2630 nuvuga ino coin yacu bana iri kuri 0,27 ni ashaka kuri 0,2630 ntaravronka inyungu ngombe mu isoko nce mpomba mwumvise ikintu liquidation price rero ni ikintu cyo urakonsulta imisi yose hama bigatuma coin yawe uyistoping kugira ntiyavije guhombesha na $1 na rimwe ntirihombe kubera ikiro yoroku ihagarika ikarindira ikagabanuka ikaza ikava mu ruhombe ikaza mu nyungu hama ugasuka ukayishira muri running ugaca ugira sell manuel ugaca uyisohora isoko izo nyungu ukazinjiza mu isoko okay tugero turunga turabe okay mu kwistopinga rero jonda ngaha hanyene muri zino ruhombo nyene hano jonda mu kwistopinga nkashonda ngaha kuri I understand kanyanza ngaha kuri pause mwese murahabona aha kuri pause nkafyonda cyangwa ngo stop strategy ngo confirm the suspension ugomba guhagarika iyi strategy ndemeza ntegome nka confirma okay ikiva mu isi ikibera nkivuye mu isoko sivyo bashangiye ruturu ngaha okay kubana ko hahandi muri running hasigaye 0 urabona muganga ha muri stop hariyo 1 bizaba ko hari ikintu iki nahagaritse hari ikintu nahagaritse hari strategy nahagaritse rero nshinga mana naja kwikonsita ngaha nyene muri stop kugira mbone ko yaja mu nyungu maze kubona ngaha igiye mu nyungu ncenge na hafyonda munyene ngaha mu kuruho mu izo nyungu nyene bigezemo nkashana kuri I understand nkanza ngaha kuri activate okay hayma I understand okay hayma confirm okay nkayisubiza mu isoko nkaso hagaro turunga harimwe gakiva muri stop ikaza muri running okay imaze ushenga muri running rero ngirante nshinda yishira nshinda yiseringa ceremoniwere kubera mba namaze kubona yuko iri mu nyungu iri muri profit kwa ruhombo yaruvuyemo okay tishona ngaha mu nyungu mbangeze ku kameme nkashinda I understand nkanza ngaha kuri close okay close nkashinda ngaha no ngaha market price samples kaca confirm ikisohoka nizo nyungu bigezeko nkasha ninjiza inyungu nuko rero byifashe atari babizi mu bitahure mu bimenye biroroshe just gusa kuvyiga no kubitahura hanyuma utumva ukatubaza nico tubereyeho kandi nibaza yuko atamuntu azohahombera azogira ikibazo ngaha kabisa sawa mugire umugoroba mwiza hanyuma mwandanye mubaza mutatahura nibaza yuko aroyerokeje cyo kutubera umuti mu trading no kutuha kugiza amafaranga buri munsi atabwo uvuga ngo birahomba ndugaye birugaye ibiki icanke ngo sinjije abantu sidoka amahera ushya ufise umutaye wawe urinjiza amahera nta kibazo na kimwe kwiga gusa no gutahura murakoze